Okay, tubandanye n'icigwa ca airdrop. Airdrop no kuvuga majambo make, airdrop ni inzira yo kwamamaza coin. Imbere yuko iyo coin yinjizwa muri blockchain canke imbere yuko iyo coin ija kw'isoko, iramanzwa igahabwa communauté muri iyo nzira yo kuyamamaza. Hama ama communauté murazi yuko abantu barose airdrop baca bahanahana amalinke, no kuvuga no kugwiza abantu bayimenya, kuyimenyekanisha. Hanyuma aba developer baba barateguye ama pièces bazoha gratuitement iyo communauté izoyimenya mu nzira zo gukora ama task, mu nzira zo kwinjira ku malinke eka n'ubundi. Ariko muri iyo nzira baba hariko barahanahana amalinke niho iyo airdrop iba iriko iramamazwamwo. Hanyuma aba developer nabo mu kugira ngo bashimire abo bantu bariko barayimenya, nuko baca babaha ama pièces, ama coin ku buntu. Kubera muri ibi bintu vya industry ya cryptocurrency biragoye cane kugura, biragoye kugura coin ukayiholdinga ikintu utazi, ikintu utumvise bakubwira. Nico gituma ubona n'amaminage bama bagerageza kuyimenyekanisha n'abantu benshi bishoboka, kuko ubwa mbere kugira coin igugwe nuko ibizwi n'abantu. Ikindi twomenya nuko muri kiya gihe iba coin iba iriko iramamazwa canke airdrop iba iriko iramamazwa batanga ama pièces, kiya gihe iba iri decentralisé kubera itaba irinjizwa muri blockchain. Harya dukora ama minage no kuvuga arya ama pièces baba bakiyafise mu ntoki zabo. Nico gituma bashobora kuduza taux de minage canke bakayigabanya, bakaduha nkeya bakisigariza iziwabo, kuwa team bakiha iziwabo. Ni kuvuga kiya gihe tuba turakora iyo airdrop, nyimba ari minage, nyimba mukora ama task, muri kiya gihe iyo airdrop iba irikiri mu minwe zabo, iba ama pièces aba ari centralisé, aba ari mu minwe yabo. Okay. Hama hari ubwoko butandukanye bw'ama airdrop. Hari ubwoko bwa airdrop izo dukora task gusa, ugasanga bisaba ko ukora task yonyene. Ubwo ubwoko bwa mbere muramaze kububona, umuntu agakora task gusa akaba ahejeje, bakamusaba gusa ko atesheje application agakora task, hama bakamusaba no kuba bafise wallet. Aba n'izindi airdrop bidakenerwa ko umuntu akora task n'imwe, bisaba gusa ko yiyandikisha akaba afise na wallet. Habaho ne airdrop avuga ati iyandike gusa ca tuguha ama airdrop. Izo airdrop nawe zirahari, usanga umuntu batanga mukiyandika gusa bakaca baguha ama pièces. No kuvuga ni mu nzira yo bagerageza kuraba ukuntu bo motivera communauté, aba users, utilisateurs bakaba motive, bakaza ku bwishi, kamenywa na beshi, gakundwa na beshi, kuko ni ikintu kigira bahabwe batarushe. Muri iki gihe ushobora muri iki gihe haraba baca baciramwo ubwenge, bakagira ama account menshi mugabo bagakonegita n'ama wallet atandukanye. No ngaha beshi barahungukira. Mu gihe uciye ugira multiple account, mwico gihe uraronka ama airdrop menshi kubera uconegita n'ama wallet menshi. Hari niyo bita holder airdrop. Ibisaba ko uba uholdinze nk'akarorero nka Floki, ugasanga uyifise, bakaca iyo airdrop ikaca ivuga uti abantu bose communauté yose iholdinze Floki muri wallet, nk'akarorero muri Trust wallet turabahaye ama pièces aya. Iyo airdrop ikaca igafata communauté ya coin kanaka, ikaca yishimira mu kuyiha ama pièces. No kuvuga muri ako kanya iba ifashe iyo communauté iyo coin yose iba ihejeje kumenyekanisha, kuyimenyekanishako.
tuvate nkavuga ati abantu bose bafise bahorodinze Shiba Inu muri Binance, tugira hariho airdrop igira ibahe pièce, ni ukuvuga iyo communauté yose abo bagenzi bose ba Shiba baba bayimenye, akaba rero ikakija ku isoko ikaba ata menage yigeze ikorerwa yamenywe muri ubwo buryo, nabo ba holder bakaca bagira ko bayigura bayimenya bayibwirana kubera babisunze coin canke token ibifise communauté niniya. Izi holder airdrop nazo zirashobora gutuma zirashobora kubandanya ziha agahembo, ziha ama pourcentage, abantu bavuga kaca bavuga bati uzogira holding y'ama PS nk'imiliyoni 2 tuzomuha 2% par mois, bakaca babandanya babaha agashimwe ko baholdinze nyinshi. Niyo n'umugwi wama airdrop uzobona kuvuga airdrop ni ikintu habwa urahabwa nta birebire, n'udukorwa twa dusanzwe gusa umuntu akora bitandukanye na menage, ariko nubwo keshi usanga amenga zo gukomera nka menage, ariko airdrop zirihuta ntizirusha cyane nk'ama menage, ariko bizafise hariho ubusa hagati ya airdrop na menage, ariko hariho n'itandukaniro mu buryo umuntu aronka. Hariho n'izindi twakwita relatives airdrop, izi zitangwa ku bantu gusa ba mbere biyo projet, aba developer no kuvuga bakora airdrop bakiha ama pièce, iyo core team ikiha ama pièce gusa ikaja ku isoko itigeze ikorerwa menage, ata muntu yigeze ayibona, ukazoyibona ku isoko, hama akacarondera izindi nzira zo kuyimenyekanisha baciye ku marezo sociaux, baciye kuba influencer bazwi cyane muri crypto money, bakaraba nk'umuntu azwi cyane akayipublia akayivuga ko komsa abantu bakayigura mu gitigeye girirwa menage, ama pièce yose yagiye mu minwe y'aba developer ya core team. Nizere ko mutahuye bwa mbere niki airdrop ironka gute, ubwoko bw'ama airdrop ukuntu ziboneka, nizere kugeza ngaho ko iki cigwa muriko muragitahura. Okay, ubu naho reka turabe inyungu ziva muri airdrop. Inyungu ziva muri airdrop zisa na zimwe twavuga muri menage, ariko reka tugire ko kuba developer bwa mbere barafise inyungu, kuko tuvuge ku inyungu kuba developer baronka inyungu kubera bwa mbere airdrop yabo yariyo coin canke token iramenywa na communauté, hanyuma imenywe na communauté urumva projet yabo ikiba reisi. Ni ukuvuga imbere yuko tuvuga inyungu, mwebwe muri ko muriga zino nyigisho nimwe twavuga yuko muri abantu babahigwe cane bo kumenya ukuntu airdrop zikorwa n'ama menage akorwa mu bwenge, kuko gukora ama menage n'ama airdrop harimo amahera menshi, amahera ariyo, ariko bigasaba ubumenyi ukuntu umuntu avyitwaramo, bisaba inyigisho kugira ngo uvyaze umusaruro izo airdrop. Bwa mbere nuko biragusaba inyigisho, bwa mbere izo nyigisho zigusaba bwa mbere nukuba umenye kwanaliza, ukamenya gusoma white paper ya menage biri kiragirana, ukamenya ukuntu yubatse, ukabona yuko ukuntu ipanze, bimwe vy'ama project behind beneyo, ivyo byose birasaba ko uza urasoma ama white paper yabo. Singomba ngo usome byose, ariko twarabwiye ibintu bimwe bimwe ucako ugasoma kugira ngo umenye haniniya ivyerekeye iyo menage. Icya kabiri nuko nkiyo igiye ku isoko ni kwa muzi ibintu ibihe uburimo ico gihe iyo airdrop igiye ku isoko, ko ari muri bear market canke muri bull run. Icya mbere nuko igihe cyose menage ibigiye ku isoko canke airdrop igiye ku isoko, coin igiye ku isoko, nuko ca ugurisha, kuko itegerezwa guhura n'ibihe byo gutibagurika, naho isara iduga iherezo irakoroka ku buryo uzosanga yakorotse cyane gose. Mu gihe rero ari coin canke airdrop washimye ubona ifise kazoza keza, urareka igakoroka, nimba ukuyemo nka $100 ukaca uzibika ahantu, ukazishira muri wallet canke ukazumiza muri échangeur yawe, hama ukareka igakoroka, irashobora gusohokera kuri
nka 0,5 hanyuma igahura na bear market ikiyongeza ku busa bubiri ugasanga ifise 0,001 urumva 0,001 ivuye kuri 0,5 canke ikagenda kuri 0,012 no kubandanya urumva muri ico gihe kuri za $100 uca usanga zigwijije na 10 n'ijana ku mapiyesi wadandaje ugasanga uronse amapiyesi meza kugira ngo uce witegurira neza borurane ufise amapiyesi menshi no kuvuga kugira ngo uronke inyungu muri minage ntibisaba kuri umuntu abashonje akenera amwe iyo arya akura yacarya kugira ngo zitungishe na minage bisaba kuri umuntu amenye ibihe uri kurimburiramwo no kuntu ugira je yo kugwiza amapiyesi muri yo ntuze muri yo token canke igihe udashimye iyo projet ubona yuko toyihorodinga iguhaye ayo mahera nuko uca ufata izindi projet wemera cyane gusumba ubona ufite ko ikizere ukacurindira ukacufata ya mahera ukuye muri iyo airdrop ukacuyagura iyo coin uba wizeye no kuvuga izo ni inyigisho niko turabwira ubumenyi ibi kindi gisaba birasaba kwihangana mu bintu vya minage bigasaba ko tawo umuntu wirari ugumo wizera yuko buca ija ku isoko urarindira mu gihe projet wamaze kubona yuko ifise ishingiro urarindira burya abandi bacitse intege wewe ukabandanya ukora kubera ufise ubumenyi kandi uzi imikenyuro muri iki gihe abantu baratungira mu myaka 4 gusa washobora kuba umuriyardere atamutaye watanguje wari ufise ubwo bumenyi gusa no gukora amaminage mu buryo butomoye bw'ubwenge izi nizo nyungu twovuga haniniya inyungu bisaba n'ubumenyi kuko kenshi mu maminage haba harimwo abasikama benshi turabibona mu mariske bituma usanga abantu bajuragirika ntibamenye ukuntu ivyo bari bukore ntibamenye ukuntu boraba uburyo bariko barakoramwo ngo bagire bitonde mu byo bakora tubandanije ku mariske amariske ariyo menshi nko kugara iminage yatangura ikamara igihe kirekire igakora imyaka myinshi mu nyuma nk'aba developer bakabona bati iyi projet yacu ntiyakiriwe neza na community kandi imaze nk'imyaka 2 ikarangira yugaye muri ico gihe ugasanga ni bimwe twaca tubona utaye icizere urabaye desi wari warizeye wari wasize ku mwanya wari wavyotse amajoro ukora mugabo yiciye yugara ataco ikuviriyemo ariko ivyo mu rugendo amayesheka atuma ukomera ntaco biba bitwaye wewe nuko ufise target yo gushikako ikindi naco haragwiramwo abaskama n'abahaka kenshi bakagusaba gukonegita wallet aha rero ni kugaba cyane wallet yawe ifo yuko haba wallet twovuga wallet brouillon wamukonegita n'ubu airdrop ufashe wallet uhorodingiyemo ugakonegitamwo n'amaminage uba uriko urahinzira abahaka canke abasikama kwinjira muri wallet yawe bakakwiba uburyo bwawe kuko hari uyikonegita hanyuma uburyo baba programme ama application ku buryo heje gukonegita zijya amajambo 12 akaca yiyafisha mu mantuze yabo mu maprograma barateguye bakaca binjira muri wallet yawe bakagutwara uburyo bwawe bwose aha rero mu maminage benshi barahibigwa cyane abahaka niyo nzira yo gushika mu wallet y'abantu bama bakoresha impanuro rero wallet uhorodingiramo kirazira kuyihuza n'ikintu kimwe cyo maminage nko twabonye ukuntu ushobora kugira ama multiple wallet ni kuba ufise wallet iri brouillon wamukonegita n'amaminage iyo wallet itigerejamo amafaranga ariyo kuguma ukonegita ko gusa hanyuma iyo hagize rotre ugaheza kurotira uburyo bwawe ukacubukura ukabushira muri wallet wategekanijemo kuzokwamukoramo holding iyo wallet ikaba ari wallet utigera ukonegita n'ikintu na kimwe kandi waranditse amajambo ahantu ikindi twokwibutsa igihe ugize multiple account no kumenya yuko izo multiple account zose utegeza kuba wanditse amajambo yazo kuko hari abizera yuko ufise iya mbere ushobora kuzogarukana zose ntabwo ari ivyo no kuvuga wallet yose utegeza kuba ufise amajambo yayo kandi abitswe
eh, ibindi navyo ni ibindi ayandi amarisiki harimo ubusuma bwinshi, ugasanga harimo amatasike asaba amahera mugo ugasanga mu nyuma iyo minage canke iyo airdrop ntaco itanze, nta buryo itanze, cyangwa ugasanga iguhaye ibikoini vyinshi, ugasanga abo buryo wakoresheje ugasanga wakoresheje $2 ugasanga nta n'idolari 2 ukuyemo. No muri ico gihe uba wahuye n'amarisiki, uba wahuyemo n'uruhombo. Nico gituma ama minage canke ama airdrop yose asaba amahera, asaba gukora task ari uko utanze amahera. Biragaragara cyane nko muri Telegram gusaba amastar amato ibiki gukora task ari uko utanze amahera. Mwenizi urabanza ukagira ugakora analyse zimbitse, ariko mwenizi keshi si kuvuga ko zamari z'abasikama. Hari z'ukuri kandi ziza ku isoko ugasanga zihembye babandi bakora amataske gusa, abandi batigeze bakora taske zitanga amahera ntibabaha amahera. Ugasanga barungutse cyane abantu bakoresheje uburyo mu gukora iyo airdrop kubera basizemo imitahe. Nico gituma mu gushiramo imitahe umanza kugira analyse, ukaraba muri white paper, ukaraba ukuntu imeze, ukaraba bari kwayikora, ukaraba aba influencer ko ayivuga ko, hanyuma ukabona gukora task zisaba amahera. Kandi imwe nizi zirahemba iyo usanze ari iz'ukuri, kuko kenshi bamwe bakora badatanga amahera ntizibahemba, ziha cyane amahera. Bamwe bakora amataske bariha amahera. Nizere ko gushika ngaha mutahuye akamaro n'amariske mushobora guhura mu vy'ama airdrop. Carico ubonaho tubandanye nico twita ICO. ICO mu majambo yose ni Initial Coin Offering. ICO iratandukanye na airdrop, kuko twabonye ko airdrop uyironka ku buntu ataco utanze, kiretse udukorwa amataske ushobora gukora. ICO ariko yoyo nayo nyene ni coin, ni nzira yo gutanguza coin shasha imbere yuko yinjizwa muri blockchain canke imbere yuko ishigwa ku isoko. Iyo nzira niyo iyo nzira rero bacamwo iratandukanye niyo ama airdrop bacamwo. ICO amapiese yayo ntatangwa ku buntu, aragurishwa. Ni kuvuga izo piese ziyo ICO ziragugwa, batanguza bayigurisha ku mahera makeya kugira ngo ibitego zo listinga ku mahera menshi. Nk'akarorero muri Presere, basize muri Presere bakayigurisha listing iri nko kuri beyi 0,01, hanyuma hazoca asanga isokeye nko kuri 0,05. Urumva ko abayiguriye muri yo Presere baba bungutse cyane. Igikuru no kumanza ukamenya ubudasa buri hagati ya airdrop na ICO. Airdrop ayitangira ku buntu, ariko ICO ugura amapiese uyahabwa ari uko uyaguze, bakayishira ku ibeyi ntoya y'abaguzi, hanyuma ikazosokera yisunuye yaduze. No kuvuga amahera basaba aba bagomba guheraheza gutuma iyo projet yabo iba reisi iherahezwa. Nk'akarorero ugasanga ayo mahera ariko aregeranya niyo azoba liquidite n'ibindi. Hariho intambwe ICO zicako. Ubwa mbere hari intambwe yuko bene aba developer biha prix, no kuvuga ko atima y'aba developer biha prix nabo nyene bakayigurirako. Nimba iyo bakiya nk'akarorero nka 0,001, iyo ni etape ya mbere aba developer bayigurirako nabo nyene bagatanga uburyo hagati yabo ugura nyinshi nta kibazo. Ayigure kuri 0,001 hagati yabo akayigura uko. Hanyuma intambwe ya kabiri baca bayishira ku igitigiri cyo kwigurisha ku bandi abantu, ku bandi abayuzazi, abadayitirizateri. Ico naco aco twavuga Presere.
bo bayiguriye kuri 0,001 banatwe nk'abandi bakaca bayizana kutwigure kuri 0,02. urumva aho izozira hose bazoguma bari mu nyungu. Ico gihe rero nico presere ica ikagugwa hanyuma twaturindiye akacagira ikindi gihe nabo bayimenyekanisha biheze bayimenyekanisha ku marezo sociaux ku maigisi yabo aba influencer bakabibafashamwo ama-échangeur kugira ngo abantu bayimenye mugabe itakorewe minage aruko bazirose baziguze. Kugira hanizere yuko muriko muratahura ubudasa buri hagati ya ICO na airdrop. Dusubiye inyuma gatoya twarabonye ko tubonye itandukaniro hagati ya minage na airdrop nuko twabonye ko ku ruhande rwa minage dushobora kuvuga ko ari minage mu gihe ishobora no gukorerwa muri blockchain mining ikorerwa muri blockchain, ariko airdrop nta airdrop zikorerwa mu zishobora gukorerwa muri blockchain, zikorerwa muri ama ecosystem baba bateguye atandukanye mu matelefone mu telegrama mu masite n'ahandi. Kugeza ubu ndazi ushobora gutandukanya minage ukuntu ikorwa n'igihe tuvuga ko ari minage n'igihe tuvuga ko ari airdrop n'igihe tuvuga ko ari ICO. No kuvuga ibitwo turiko twiga ama opportunité umuntu ashobora gucamwo mu kurondera amahera muri ino industry ya cryptocurrency. Kandi ikindi turabonye inyungu dukora mu minage n'ingaruka mbi dushobora guhura nazo. Turabona inyungu dushobora gukora mu airdrop n'ingaruka mbi dushobora guhura nazo. Turabona no ubu naho tujya turabe mu yindi voice kurikira ingaruka mbi canke ivyo twokwitondera muri ICO. Murakoze cyane.